Maritha, ndakuzi kaye nakubonye. Ariko nagira ndakubwire neza. Mission yantumyeho. Nasanze nta mpamvu yo kwikora. Karori ni inzira karengane. Ntago nokora amaraso ya Karori. Maritha, nshaka kwibohora. Umwanya ibintu mbimazemo urakwiye, urahagije. Kubwiyo mpamvu icyo nshatse kubwira niki. Warampaye amahera yawe. Ndazi yakubujije amahoro. Ariko umahera kugengene ni cy'umuntu. Niyumvira abantu nishe kuntu bangana ku burofa bw'iwawe. Maritha, genda yasubirane, uyarye uyasanye na bene wanyu. Nonde munsi akuviremo buri kimwe. Ibi bintu ndabirambiwe kandi bizongera kuba ukundi. Sigura. Utabona niki? Mbona bitahuritse. Ibyo nyene nabona nibyo nshaka kumbwira. Nibiki? Numva tamwanya gutana kwa majambo. Ikintu gikenewe ni kwinjira muri chambre yawe utori ikintu cyose wumva ko gamu ino nzu dusohokere mu. What? Maritha, nsohoke? Wowe Maritha tunyirukana mu nzu yanje nkande? Wase rushaka kuza kumbwira ngo nintori ibintu sohoke ngende. Karori. Ibi niko raranga uri kure ko tacu kura bivugako. Icyo tumva niki? Nizere ko amatwi yawe yumva neza. Uri ku munsi umenda kubwira ngo hagati ikaramu nikaye uhita mwiki. Rero kuri uno munsi hagati yawe we na Maritha nahisemo Maritha. Birumvira byakubwira. Karebyo nago binkora. Birumvikana kandi cyane. Toduzi twatuvire cyane tukuzanira. Ayo mara nashiza guhindura. Karori umwana mubi. Birumvikana. Ndakura nawe. Kadakuzana duzi twanje. Agire muzanira ibintu. Karori. Karagura icyumetsuko. Karazoge ari kumbabaza. Icyo tuvuga. Karori no. Oya. Anago ngire bidunyi. Okay? Karori ibuka nagukuye. Ibuka nzigutora mwibarabara uri umusazi rugura yarana amasashi. Nta kimwe nigeze nkukorera. Ibi nibyo rugurame Maritha ndekura. Ndekura. Wewe uri ndashimura umugore w'ikiburi shetani. Diamond umugore uri bukure kuza wikurura mu nzu yanje. Wabuzi yuva niyuje sinaguhaye icumi. Mete sinagusasiye sinakugaburiye niki nagukore kugira unyitura ibintu ngibi. Warakoze ko Maritha naragusasiye narakumesure nagutegeye icyayi ndakugwazurakira. Maritha uri ndyarya. Uri mukuri mama uri mukuri bivuga byose nabyo. Umva nyumviriza. Warakoze kumfasha kandi kinda kweretse cy'umwana w'umuntu ashoboye. Nishobonyemo Maritha nuze kwigera yibagira n'umusi n'umwe kuko yibagiye byo kugirira ingaruka. Turumvikana ukazovyibageje nawe. Turumvikana. Yezo rero turava mubigana. Genda sohoka genda. Genda. Shengero y'Imana.
hari igihe kibaza ko dukunda ariko tutazi ikintu. Karori yirengagije umuntu amukunda cyane kubera mama wanjye. Nanjye ntabwo nari ndabizi ko mama wanjye yari cyane, ariko uyu munsi ntirambiwe. Mama uwo ni wayafashe wa musi ngo rugabo rwarafashe. Mama murazi nanjye humura isumye cyane. mama naramubonye yaranziritse ku ipoto yo. Mwirizana apana kwiriza, nizere ko urya muntu uri harya. Subira, nizere ko muzi neza, mwitegereze neza. Raba uramubona, ndahamya ko aribwo bwa mbere, yego nibwo bwa mbere, ni nabwo bwa nyuma amaso yawe murabye. Musezere murabe bwa nyuma. Bamubonye, reka mubabaze urabe. ariko banyakubahwa kuri ndakubitwa ndaziriki. Arafata kwa kufata no kunguvu tukiri baruguru mwishamba. Aranzirika mvuye ku ishuri. Urazi ko ari we yashatse no kwicisha iva. Byose narabibonye. Narabibonye amurunda mu mazi ashaka kumica. Okay, Ana ndakumva. Ana, ndikunda kubwira so umwicanye kwanda muzi. Ivyo wabonye byose yakora byo nje namutumye ko n'umwe yanje. Kandi nimba nakoze nanje bijya. Nuko ndikunda kurondera akazoza kawe keza. Sinashaka kubona uri musi ibirenge vya Iva. Nashaka kubaho neza niyo mpamvu nashaka kubona uri mu ntoki za Karori. Kandi raba no musi tumeze neza ni muri rya vumbi rya ruguru. Wewe ariko niwe watumye mfata nabi. Afata nabi nkeka kugwego ko hejuru. Hamwe mpakwa kwasiga ubuzima. Anyicira umukunzi wanje kandi uziko ndamukunda neza. Ugendana n'uyo muntu. Ana. Ariko narikoze kubera kazoza kawe. Kazoza kanjiki. Aha turi ubayeho ntabe. Ko ntakundana na Karori wo ubayeho nabi. Si kubera Karori none. Ni kubera Iva. Umvere kujya mipango yose yakoze ari mpamvu twashitse ngaho. Maritha, ako ntabwo ndi kumva amajambo kumingana menshi, hari iki kibazo. Maritha, ndazi uranzi kandi urasobanukiwe. Bivuge ko ugomba gucunganwa n'umwana wawe. Murafata ibanga muri bike canka mu kimwe nkora akazi nkuko nsanzwe ndagakora. Uranzi kandi uramenyereye.
uraraba umwana wawe ntabe ikindi kibazo kigira kabiri cya gatatu, kuko aho kugira je mu mbanze no babanza je nkunda kwikingira nkaza mu banyuma. Uranyumva? wabyumvise inshuti yawe umviriza ngo wambwiye kandi nibyo ariko umenye namutoye ndabizi ko ari umwicanyi, niyo mpamvu namuhaye kano kazi ko nabona ko agashoboye, niyo mpamvu rero ugiye gukora ibishoboka byose nawe wige kubika ibanga. Nawe twaraguhaye amahoro Karori warasi kumukunda, twaraguhaye amahoro urumvise icyo ashoboye ari sawa mu b'inshuti nta kibazo. byari bigoye kwereka Karori ko mama wanjye ari umwana bitewe n'urukundo mama wanjye yereka Karori. Karori yatashye azi neza ko mama amukunda ariko inyuma yamushyize inyuma. Aseke yawe umunsi bite? ni ibisanzwe ushaka dusangira. Sha ibi bintu ntabyo nkumenyereye ko hari icyo kibazo. Nta kibazo gihari. Maritha ndakuzi ndakumenyereye. Wateguye iyihe gahunda? Ntacu ushaka dusangire gusa Wewe? Ndakuzi. ikibazo nicyo gusangira manzi dore kwanza. Mpiriye. Cheers. Kutanwa? Maritha, urabizi igihe sinyamenyera kunywa inzoga y'abapfu, kuko sinzi ibi bintu bwa mbere bikoze. Sinshaka gusangira n'abapfu. Ndashaka nkubaze iyi nzoga uyimpaye kubera izihembo ufisiye gahunda. Ushaka kumenya impamvu? Ndafutiye akazi. Nari mbizi. Mwa rero dusangira. Nari mbizi kabisa. Kameze gate? Akazi kameze gate? Niyo mpamvu ushaka tukanywera tunaserebura. Ushaka kumurira mu nzira Karori. Tunareba. Ungariye mwabwa urofu. Okay, ibyo ntacu. Nakazi tu. Uramangaye. Ushaka ngaho. Maritha, nasanze ndi gukora akazi kenshi cyane kugusumbya kandi je yogaragara nabi. Ura creasije je nkayikora nkaboneka n'imbere y'abantu. We ntuboneka imbere kandi rero yenye n'imipango. Maritha, iyi aka kantu ngiye gukora. Ahora ama 500,000. 500 million. Iyi miti yawe urandoga no kuvuga simvuga icyo ushaka kuvuga. Urama 500 million. Ibyo gusa tubinywere basi. Nakubwiye 500 million. Sawa Ana wintegera ku nzoga. Jewe ndasoma umaze kumbwira ijambo rizima ry'abagabo kuko inzoga yo mpindura. Sinzi n'icyo washyizemo. Ndindira ndaje. Nta kantu yashyizemo wana reka ndakanwa ariko se hoya ndamuzi. Maritha, kambira usirieze wana. Okay. Maritha, urabizi ko simenyere kuja hanze. Aya mahera ntabwo no yakora kuri banki. Kuyarotira byongora. Ibya sheke mbivuyemo. Urampa makashi. Ibyo bito. Nta kibazo na kimwe kirimo muri ibyo. Gusa unkorera akazi neza. Tunwerere tubinywere. Turyoherwe. Iyo ugiye gukora idirinyi utameze neza, utaryohewe bituma akazi gapfa. Nkorera. Kutanu.
Okay. Okay, ndisa donda. Setu. Maritha. Ibyo ni bisanzwe. Ariko iyi minsi tugezemo ibintu byose ukoresha ubwenge kubera ko umaze kunyubaho umaze kumenyera muri makeya. Nta kintu cy'ubusa kizongera kuba muri business zawe nanje. Byakurambiye. Ariko ntugire ikibazo. Reka ndamukurikiza abandi. Okay. Ntukarambirwe. Umukozi yarambiwe mu kazi abakorana niko. Rero tunaniko ko niko kazi ko nyene mba mbona ushoboye. Ndinda n'imipango mwongera nka pesa. Kubw'ivyo rero ariko hagaragara je. Ni je ugaragara imbere kandi ari waremeshe. Ariko nje banazanye umupango. Ushaka tujyangana nzana umupango twonge tugenangana. Okay. Kandi nje ndiko ndaguhemba teka. Maritha ibyo nta kibazo. Kreme ishinga bapfe kubera ntuye ndamwica ubundi se. Nawe ndamukurikiza abandi bantu. Cyo se ikibazo. Fata cyo sawa. Nawe uzopfa. Ko niko katari sawa. Nanyi nzopfa ariko nzopfa nyuma y'abandi. Wesha. Maritha. Maritha. Oui. Ngwa hano. Uri ngaho ushaka iki? Abera hose cyarimo. Kwevuze ngo ni Imana. Wicunge. Bivuze ngo hamwe na gumanca ngaha hose rari ngaha. Chitomba nigize. Bishatse gusigura ko ibyo twavuze byose wabyumvise. Maritha. Nibyo nakubwiye. Kini kibazo. Jembere ko nkora akazi. Banza mwiteho. Narakubwiye kandi abantu baravuze ko umukobwa ari jini. Nakubyumva ntutahura. Maritha, iki ni kibazo. Icyo ufite n'igiki? Zana. Dekora to. Telefone gufatisha amajwi. Aha turatangura bishasha. Kiciro umuntu ntabwo yabi nini cyane. Sio ko nyinjire mu buzima n'uyundi munsi. Ndana nangushaka kumagara ku mutwe sivyo? Usikabona nanga turangana amadiri nayi wanje ubwanje. Gite sayi wawe. Nunyinjire nari sinzo kwinjira mu buzima bwawe. Uranyumva? Sio ko n'undi munsi wa mwana unyinjire mu buzima bwe wanje. Nzokugana nga mu cumba ubuzira herezo. Niho bavuze umuntu ukoreye iciza se bakigusubiza. Uwo nyene mama ashaka kugambanira Karori ngo bamwice. Kandi telefone dufite ndanakurura. Bayinyatse. Yo mana ndakwinginze umufashe Karori ntapfe. Ubwo namwase jene kuri ibi bintu nabyo ndimo n'Imana irabizi. Oya. Nanaiva namumbona ngo ndamutumbe. Shaka telefone yanje.
ashaka kuma telefone yanje. Ndabibwa nimba ari uri mama cyangwa ari uri umwana. Ushobora gushika uravyutse nana yamba. Nari kumbaza mama wavyutse gute? Ushaka telefone niyo witayeho gushiko. Bona ko nitayeho wewe rero ku buryo ndakubaza warayi gute ushaka iki cyo nkeneye telefone yanje nawe nubwo warari uhagaze birakuraba. Koko nanyitayeho. Okay, nanje telefone yawe navyo nitayeho. Kuva ryari wumva je nawe twopinga wonyinjira mu migambi yanje? Kuva ryari umenya ko ibintu by'iwanje ari ivy'iwanje byo ari ivy'iwawe wige guha agaciro ikintu ca mama wawe nibanga rya mama wawe agaciro? Turumvikana? Bibaze yuko kunyima telefone arico cotuma ntavuga ivyawe n'imigambi mibi yawe. Ine komezo yabiki kuko ni weyemena jengize ikibazo zobikigize. Ibi byose nirukanga inyuma ndavyirukanga inyuma kubera wewe. Niwe niko ndaronderera. Je ndiko ndasaza. Ndiko ndasaza ari sonzo bangiri ariko uzo uhari. Ko bimeze? None nkawe mu kwitora guhemukira Karori ntaca atagukoreye wewe yabusigaye wimwisha amajoko urisiga ugaca kera uribuka ingene wasa n'amaguturi yakurenze gusa bwa Karori arakumanukanye Bujumbura sigaye humva wo myica niho bavuze kabisa kirazira gushimira gukorera icizo mu rubundi. Amajambo kuravuga ndiko ndayumva kweri ko atagaciro kima none nanyitayeho ariko reka ndakubwira nta muntu adashima nka Karori ndabona ku isi. Ujya mugore ari kumwe na Karori yaramwitangiye yaramuvuje yasaze igihe asara we waruri bari kuramuraba jewe narindi niko ndamugwaza ariko ujya mugore yaramugwajije aramuvuza arakira none ubu Karori aramuhemukiye aje wanje arimutse. Ico nyemeza ko nanje uzoca yanyibagiye n'igiki kujya dashaka guha agaciro wamwitanze wamwiguze bariko barabana no mu nzu gushika no saha nije zoga nagahararo kubw'ivyo rero nkeneye kumwitanga atarambabaza. Iyo umuntu ubona ko azoguhemukira mu avance mubanze kugira ntuzubabare sishaka kubabara rero mu gihe ivyo nashaka kuri Karori nabironse ikikeneye no kumvira mu nzira kandi niyamara kumvira mu nzira ujya sinzoje kuburana n'ikiziga ariko akiriho ivyo yamasha n'uje kumburanya bikumvikana ko tambo nimwe ariko bima bakaraba bakabona ko namahera kugura imitungo yatanu ariko bamfise ngahora n'ivyago ngasubira kwisuka mu gihe rero ubu ndabifise mu ntoki zanje nkeneye ikiziga ca Karori iyo ashobora kubaho nidegemvye kuko sinzobona n'ikiziga kandi nawe n'undi azomburanye ko niyavyaye nta n'umugore yanditse mu mategeko afise. Hama nawe ushuje ngaho ubwenge menga bwaraguheranye menga nuko urabona ko turi mu muji nuko urabona ubuzima tubayemo shazo ko muri buno buzima rero baza kufise ubwenge bwinshi burengeye bw'abandi ubwo bwenge wibaza ko ufise buzogoherana kuko Karori hari ubundi buryo ukwiye kumuhemukira mutagiye kumwica ubanza ugisha inama umutima wawe umubwira ati mbere yuko nkora ikintu ibona gikunda ivyo bintu byose uri kuravuga ngo uhemukire ku Karori wa muriye uzobigira imugasho beho uzona biki ko nzosigara ndabirya nawe usigara ryo ruciriko mu mbiye reka je ico ikibazo gihenda gukunda ndiko nondera wewe nosigara urabirya nta kibazo ndi nzo ndiko ndajya gukora amaraso yanjye nanje sinzobirya umutima uri mu nda ushaka aho bihera ariko uzomira uzorya uko ndakubona uzobirya. Rujigo kushaho urengana ugenda nta no kutuvugisha banza mbwira gahunda yagenze gute mingano tuzi mingana gahunda dufitaniye. Maritha ndakuzi kandi nakubonye ariko nagira ndakubwire neza misiyo yantumyeho nasanze nta mpamvu yo kwikora. Karori ni inzira karengane ntago nakura amaraso ya Karori. Maritha nshaka kwibohora umwanya ibintu mbimazemo urakwiye urahagije kubw'iyo mpamvu icyo nshatse kubwira ni iki warampaye amahera yawe ndazi yakubujije amahoro
ariko muhera kugengene nico umuntu niyumvira abantu nishe kuntu bangana ku burofa bw'iwawe. Maritha genda yasubirane uyarye uyasanye na bene wanyu nonde munsi akuviremo buri kimwe. Ibi bintu ndabirambiwe kandi bizongera kuba ukundi.